Reka nsubire ndabaramutse abandi ndabahimwiriwe shitwanwanyi bacu mukurikirana amakuru n'ibiganiro mugezwaho nanje Mike hano kwimbonesha kure yanje ndetse nawe yanyimbonesha kure imwe rudende bashikiriza byinshi cyane bikubiyemo ivyo amatwi yanyu ategeze yumviriza na rimwe n'amakuru atosoye amakuru yizewe amakuru tuba twigireye ku rugar rw'intambara amakuru tuba twatoje mu buryo bwimbitse tuba tubabwiriza ibiri kuvugwa mu 15 hano mu gihugu cacu c'u Burundi na cyane tukabwiriza ibiri kuvugwa muri Ngozi, Gitega, Bujumbura ndetse Cibitoke n'ahandi hirya hino hatandukanye mu bisagara vy'igihugu cacu c'u Burundi cyane twabwiriza ibiriko biravugwa mu mvo za politike na cangwa se mu birari vy'ubutegetsi. Tubabwiriza ibiri kuvugwa muri Ntare Rushatsi, tukababwiriza ibiri kuvugwa muri Nkengo z'amateka ndetse tukababwiriza n'ibiriko biravugwa hirya hino muri Shinga amateka n'ibyicaniro umugezweho nanje Bunyoni umugenzi. Tubabwiriza n'ibiriko biravugwa mu guvi y'ababanyi, tubabwiriza ibiri kuvugwa muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo ku kibuga cy'intambara. Murabizi neza ko ari intambara iguza umutwe twaje ibigwanisho M23 ndetse n'ingabo z'igihugu za FARDC. Tubabwiriza n'ibikonyene biravugwa kwa Tshisekedi Chilombo muri rusangi ndetse tukanabwiriza n'ibiriko biravugwa muri gihugu c'u Rwanda mu birari byo butegetsi mu bihe vy'amatora. Tukababwiriza n'ibiriko biravugwa muri Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'andi hirya hino muri Afrika. Ntibabwiye kubabwiriza ibiriko biravugwa mu makungu ya kure ko ariyo abatwumviriza baherereye mu makungu ya kure kandi abakeneye kumviriza ibiriko biravugwa iyo baherereye. Tubabwiriza n'ibiriko biravugwa mu by'ibiyaga binini. Reka mbere kunda kenguruke wajeje gufyonda sabone wa manotsa tukajambo ko mutwe kandi to sabone ugafyonda ko aho utwumviriza horereye wamanda gukengurukiye cyane nayo kandi udahwema gusharinga inkuru zacu kugira ngo zigire no kwandi ba zikeneye nawe ndagukengurukiye cyane inaho ndahera ndakengurukira nawe wahejeje gufyonda sabone kandi wanafyonze ukazogera hirya gato kugira ngo ujye urabashobonera inkuru zacu ku gihe nawe ndagukengurukiye cyane. Ndakomeza kandi ndabakengurukiye mwese mukomeza kudusangiza ibitekerezo aho mutwumviriza muherereye nyine ndabakengurukiye cyane kandi nkomeza kubabwiriza ngo akaniko karyo ko kugira ngo namwe mutareza gufyonda sabone mu makure asukajambo ko mutuko kandi to sabone mufyonde ko imara gufyonda sabone kandi komeza kudusangiza n'ibitekerezo kandi mwibuke no gufyonda ko zigira hirya kugira ngo mujye murabasha kuronka inkuru zacu ku gihe. Mugigo nkuru cyane ubuze kwibandira mu kidonido y'amakuru nagutegure ndakubwiriza akanya inkuru itashe mu gihugu c'u Burundi ko Bunyoni arekuwe ndetse akaba arekuwe kubera Denise Bucumi inkuru nziza. Amajambo akomeye cyane avuziwe na Denise Bucumi inkuru nziza ndetse akaba nagaragaje ibimenyetso bikomeye cyane bitumye Bunyoni asohoka igihome. General Alegume Bunyoni yarafungiwe mu gasho ka Gitega mu gasho gakuru ka Gitega aho yarafungiye mu gasho ka wenyene ndetse bakamakuru aheje kudushaka kuva kwa kakanya yoba atashe ndetse bakaba ariko baravuga ngo Neva aragowe. Neva akaba ari mu mazi abira ndetse Bunyoni agisoka ahise avuga ko agiye gutangaza amabi yose yakozwe na Neva ndetse aranarahira ararengwa avuga ko nyene hari ivyo yahuriyeho na Neva kandi bari basangiye anavuga ko hari andi mabanga agiye kubogoja akayamena. Byose ndatswerwa ko mwidondo y'amakuru naguteguriye ivya Denise Bucumi inkuru nziza vyo na karorero gusa ndabigarukaho navyo mu kanya gatoya cyane. Nakubwiriza n'ibiriko biravugwa nyene hirya hino muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo ku rubuga rw'intambara. Urabizi neza ko nyene ari intambara iri guhuza umutwe twaje ibigwanisho M23 ndetse n'ingabo z'igihugu za FARDC. Ndakubwiriza kandi nanone ko biriko biravugwa ko ari muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo Neva yashanye abasirikare b'u Burundi beshi batikagurukiye ariko biriko biravugwa ko ngo Tshisekedi yoba abonye ukundi kuboko gukomeye cyane ndetse ko kuboko abonye akaba abonye imfashanyo guturuka muri Egypt rikaba iri mu gisirikare ca mbere gikomeye hano mu gihugu cacu ca Afrika nani mu mugabane wa Afrika. Egypt ikaba iri mu myanya ya mbere y'abasirikare bakomeye ndetse ifite gisoda gikomeye ndetse ari kuvuga ko nyene Tshisekedi yoba amaze kwiyambaza igisoda
gaco muri Djibouti fiye cyane muri aya makuru nyene nkuko bisanzwe naza kubigaruka mu idurida makuru naguteguriye ndabizi ko ashobora kuba ni mu gitondo sata cyangwa se ni mugoroba ariko na chat mudafata iminota yatarenze 10 cyangwa 15 gusa ngo mvire byishe amatwi yawe atigeze yumva idondedo y'amakuru mu kanya gato ya cyane kuri mikoro nje uba uriko urumviriza ndi Bunyoni umugenzi uhaye ukaze kaze mu idondo y'amakuru hamwe nanje Bunyoni umugenzi amakuru nagutegureka nkubwirize yuko nyine ari amakuru adushikiye akakanya ariko ubwa ko Bunyoni yoba asohotse igihome amakuru kuva mu biro vya Neva cyane cyane muri ntare rushatsi basohoye itangazo rivuga ko Neva yoba asohotse kubera ivyo yaba yatangaje ndetse akaba yatangaje amajambo akomeye cyane avuga karenganyo yakuriwe ndetse akaba hariko harakogwa amatohoza yimbitse ayo matohoza ari akaba yagaragaje ko Bunyoni yagomba gusohoka igihome ivyo bikaba vyagaragaye mu kanya gato cyane mwene kashika isaha zibiri ziheze biriko biravuga ko rero ngo yaba asohotse ariko ngo nubwo agiye kujya hanze nawe yahise arahira ararengwa avuga ko agiye kubogoza amabanga yose ya Neva ngo hari vyinshi yakoranye na Neva yirengagije General Alegome Bunyoni rero amaze igihe mu gasho yaragiye kumara mu hafi imyaka 2 yagirizwa ivyaha vy'indengakamere ivyaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu no gusambura igihugu arya umutungo waco ndetse anagiriza ikindi cyaha co gutuka mukuru w'igihugu nyine Cobero Evaristo Ndayishimiye Neva rero kuri ubu ngubu hakaba hatashe inkuru nziza cyane kabivuzwe yuko yoba yamaze kurekugwa aka kanya akaba ariko arasinya amadosiye akomeye cyane amucura iwabo hari andi makuru adushike nanone avuga ko Denise Ucumi Nkoroza nawe yoba yabigizemo uruhare kugira ngo nyene Bunyoni ave mu gasho ni mu mvo z'uko nyene Denise Ucumi Nkurunziza hariko haravugwa ko rafise umubano wihariye wa General Alegome Bunyoni wari muri aka gasho ariko nyene ikaba batarabishyira ku mugaragaro ngo hamenye niba koko uwo mubano bari bafitanye ari wo nyakuri amakuru dufise kandi atariho ivumbi nuko nyine tugikora amatohoza ariko ngo Denise Ucumi Nkurunziza akaba ari yarungitse urwandiko mu biro vya Neva rusaba ko Bunyoni yorekurwa kuko ngo hari byinshi nawe afise ahishe kuko ngo yasavye Neva ko natarekura Bunyoni nawe hari amabanga ari buze kubogoza Neva roniko kutegeka ko Bunyoni ari kugwa ariko igakomeza afungishijwe ijisho ni mu mvo z'uko nyene ashobora gutoroka igihugu ariko akaba bavuze yuko nyine akomeza gufungishwa ijisho kuko nta gihugu na kimwe yemerewe kujyamo mu majambo make ntabwo yemerewe gusohora igihugu ntabwo yemerewe kujya hanze yo gusohoka igihugu biriko biravuga ko nyine ngo amatoza agikogwa ngo hamenyekane uko vyifashe Bunyoni nawe ayisoka nyene yatangaje amajambo akomeye cyane ndetse atangaza ivyuko age nawe hari amabanga afitanye na nyene Cobero Evaristo Ndayishimiye ndetse ayo mabanga bafitanye akaba nawe agiye guhita ayamena ndetse akaba yarahiye yuko nyene arashira hanze vyinshi mu vyo aziranyeho na nyene Cubahiro Evaristo Ndayishimiye na karorero rero kandi biranateje inkeke natwe turacyategereje ivyo agomba gusohora niyo mpamvu natwe turana kugira ngo bamenyerere uko bimeze umukenyezi Denise Ucumi Nkurunziza nawe rero yavuze yuko ngo vyishi cyane aziranyeho na Bunyoni dore ko bari banahuriye mu vyo gusengana n'ibindi bigiye bitandukanye ndetse akaba hari amakuru ari kuvuga ko ngo bo bafisanya andi mabanga yimbitse bafitanye undi mubano wabo wihariye gusa nyine vyose turaza kubimenya amakuru yacu turiko turagenda turatohoza urabizi neza ko twe nyine twemeje ko bageza wa makuru atariho ivumbi amakuru kandi yizewe General Alegome Bunyoni ngo ariko ari degemvya inkuru nziza ro kuri Darilene Bunyoni akaba yari umwigeme wa General Alegome Bunyoni nawe akaba yarahilimbaniye kugira ngo papa wiwe asohoke mu gasho akaba rero akakanye yabigetseho ngo turiko turitegura kujya kurakora akarore tukanywa itsinzi ya General Alegome Bunyoni tukanywamo maze niko beshi bariko baratangaza ni byinshi cyane rero nyene ni ibyishimo byinshi cyane
cyane ku barundi bose rero bamwe ari kubona ko ari harimo ikibazo gikomeye cyane bashobora kuvuga ati umuntu waboshye General Guillaume Bunyoni akamukatira ubwo gupfa rusa nkaho ari ubwo gupfa kuyamoye mu gashoka wenyene ni gute yoba akanya amusohoye mu kasho ariko ko haba harimo indi mpamvu ikomeye cyane ndetse iyo mpamvu ikaba itari kuvugwaho rumwe namwe mu migambwe hano mu Burundi bamwe bari kuvuga ko nyene bafitanye amasibanga akomeye cyane ndetse no kuvuga ko haba hari imitungo Bunyoni yoba afise ya Neva kandi ngo akaba ari kuvuga ngo hari indi mitungo Neva yabikije hanje y'igihugu ndetse kandi bikaba bitaramenyekana niba Neva nawe aricyo aratangaza. Kugeza amaginga Neva nta kintu aratangaza kwirekurwa rya General Guillaume Bunyoni gusa nyine amakuru dufise nuko ngo nawe hoba ari gushaka kuzisohoka igihugu mu buryo bwimbitse kugira ngo ajye gusibangatanya ivyo bimenyetso kugira ngo Bunyoni nava mu kasho atazigera abona kuntu bimeze. Ejo bariko baravuga bati niba Neva ari umuntu w'umugabo niyigaragaze atangaze ico apfa na Bunyoni cyangwa se amabanga yaba afitanye na Bunyoni. Bunyoni rero nta kintu cyo kuvuga afise na cyane General Guillaume Bunyoni nta vyinshi byo kuvuga we aratangaza ariko mu kanya gato hari amajambo akomeye cyane ari buko aratangaza ndatse kubashikiriza amakuru naguteguriye mu kanya gato ya cyane. Ndakubwiriza rero ko nyene muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo naho ikomeje kuba ibibazo muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo naho intambara zabaye intambara murabiziza ko ari intambara iri kumara imyaka irenga 2. Iyo ntambara ikaba iri guhuza umutwe twaje bigwanisho wa M23 ndetse n'ingabo z'igihugu za FARDC. Iyo ntambara rero biriko biravugwa yuko ngo yaba ari intambara iri guhuza uyu mutwe kandi uyu mutwe nawo ukaba uri kubohoza uduce tugiye dutandukanye. Uyu mutwe wananiye ingabo za MONUSCO, unanira ingabo za Afrika muri rusange, unanira ingabo z'u Burundi, unanira ingabo za Rwanda, unanira ingabo zigiye zitandukanye dore ko yanageretseho ikivuna umwansi gakubita ishuri ingabo za SADC. Nyuma ingabo za SADC zongeye zibona undi musada guturuka muri Tanzania niyo yajanye bikavyo bikomeye cyane nayo iza ikubitagura ariko mu nyuma baje kubigaranzura nabo babasha kubanesha. Ubu ngubu rero nyene hano mu gihugu cacu c'u Burundi naho abasoda bacu barananiwe ndetse bariko abeshi baratakamba bavuga ko bakura mu ntambara. M23 rero ubu ngubu Tshisekedi akaba yabonye undi musada wo kuyirimbura guturuka muri Egypt mu Misiri. Rero abasirikare biri kuvuga ko indege mu kanya gato yaraba ihagurutse i Cairo yerekeza Kinshasa kugira ngo baze nabo kugwanya umutwe twaje bigwanisho M23. M23 biri kwibazwa aho izagera kuko M23 imaze gukomagura abantu bagiye batandukanye ndetse imitwe myinshi n'ingabo nyinshi zarayinaniwe. Benshi bari kuvuga ngo M23 ifashwa nande. Mwijambo rye yagiranye n'umunyamakuru wa Jeune Afrique Izuba Rirashe nyakubahwa Perezida wa Republika y'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko ahubwo ninde utafasha M23. Ni ikiganiro rero yagiranye n'umunyamakuru arimo amubaza ati se ufashwa cyangwa se ufashe M23. Aravuga ngo ngewe ntabwo ufashe M23 ariko ucubije amaso inyuma ninde utofasha M23. Ngayo ngukero nyine birakomeje gutera rero harakomeje kwibazwa umuntu wo gufasha M23. Benshi bati n'u Rwanda abandi bati ni Uganda, benshi byarabayobeye ariko nyene birateje inkeke. Gusa kigaragara cyo wabufasha wese M23 biragaragara ko akomeye cyane kubera yuko nyene ibihugu byose vya Afrika byananiwe. Ntabwo ruturamye niyo bategereje abanyamahanga kuva muri za Amerika ama special force kugira ngo baze babashe kugwanya umutwe wa M23. Ariko nyene birakabije hano iwacu muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Benshi bariko barapfa n'impunzi ni nyinshi cyane, abandi bariko baragira ibibazo bigiye bitandukanye by'ubuzima ariko harimo abavanywa mu vyabo n'intambara n'abandi bagiye batandukanye. Ngayo ngukero nyine biri kubera ni wacu na karorero gusa tureka tubitega amaso dutegereze turebe uko biragenda ariko dukomeza nyine tubamenye natwe amakuru mu kanya turabwiriza andi makuru nayo ahejeje kudushikira.
nshuti bakunze bane ko mutwumviriza reka mbe subikiye ahangaha gusa mbibutse ko mukomeza gufyonda sabone ko gufyonda sabone ku munsi wacu mu twani Sophia sabone mugafyonda ko no gufyonda sabone gukomeza kudusangiza n'ibitekerezo ikindi kandi mukomeze mu natwe mu makuru yacu ataha bibutse ko nyene mu kingo nkuru ni dorido nabateguriye ndaza kugaruka mu kanya gato cyane kuri mikoro nje mwari ko murumviriza ndi Bunyoni umugenzi ubakunda cyane wamenyera agacyayi ka mu gitondo ubwo namakuru ameze neza ifunguro rya saa tatu ubwo namakuru atosoye ndetse na nimugoroba amakuru yimbitse murakagirire Imana n'amafaranga ndabakunda cyane ciao ciao.